Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce, à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive. Mwaramutse uyu munsi nagomba gato yimere nk'uwipansha ku rupfu rwa Melchior Ndadaye na cyane nihweza niba Buyoya Major Feu Pierre Buyoya yoba yagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Ndashaka kuvuga iyi video ndazi ko iza kuba controversial kubera d'abord urupfu rwa Ndadaye rwabaye douleur kuri histoire y'u Burundi, rwahitanye abantu benshi cyane. Ensuite, kubera na Buyoya novuga ari une figure controversée, personnellement mbona n'umuntu ari très controversé, très énigmatique canke mysterious, ari très mystérieux, sindamutahura. En principe ngiye kwibaza kuri ivyo bibazo, why yakoze ibikwera kiwe yabigenjeje kwera bino atabikoze, comme ça à la fin kumburemere nk'uja gutira conclusion. Encore une fois, ku muntu ari very soft, mbaye ndabahaye warning, it's gonna be controversial. Ndazi ko hari urubanza bamuciriye, nza gufata ko ntaruzi, ndiko ndagira novuga judgment yiwanje, ndazi ko ta meaning ifise observation analyse ziwanje. Ikindi trigger warning ku banyarwanda basezeye vya Hutu na Gatutsi, iyi video ja kuba Hutu Tutsi nk'icuro 145. You are also warned, kumbure abana baronge kuryama. Okay, now reka tuje kuri story. D'abord, je novuga ko Buyoya ari wa muntu yafashe pouvoir n'umupresident cyane gusumvya abandi kubera yafashe pouvoir mfise imyaka kumbure 12 13, hanyuma atwara mu gihe nari muri secondaire. Kenshi abantu bari muri secondaire kumbure kuri university birarengeje hoho, niba abantu bakurikirana ibintu ko biriko biragenda kubera bafite umwanya munini kuri radio na television ugeranje kumbe n'abana muri primaire, kandi ashaka gutahura ibintu bakagira observation. So Buyoya ari muri abo bantu. Bon, nuko peut-être harimo ikintu kwa proximité physique, anu yari abatwakunda kuhaca ukamengana umupresident uzi ahaba, which is ico gihe kubera abapresident bari abantu bahejuru cyane, wumva umenga n'ibintu bikomeye. Mais en tout cas hari ibintu byinshi byananiye kuri gutahura kuri Buyoya. Bon, nkuko mubizi batari bake yakwise coup d'etat le colonel Jean-Baptiste Bagaza, sino subira inyuma ngo mbega mukubite coup d'etat n'ibike kabandanizaho, ashiraho umenga ikintu bite ngo ni comité militaire pour le salut national. Nari nkiri umwana novuga myaka 12 13 navena kwikina cyane ico gihe, mugabo naravyumva ku radio bari kwagira announcement. Hanyuma agifasha ubutegetsi hari ico bise ngo ni baptism in fire canke le baptême dans le feu, aho ntega na marangara habaye ikintu cy'ugwimo. Encore une fois, sinja mu madetail ya ntega na marangara, ukeneye kumenya vyinshi ahubwo kuri ibindi ko ndavuga. Hariho igitabo mfise hano ca Sylvestre Ntibantunganya, ntabwo ntuha commission, ndiko ndakivuga gusa ko yanagisomye, kivuga ngo Burundi démocratie piège. Amapage ya mbere musanzwe avuga ku ntwaro ya Buyoya agishika ku butegetsi, mugabo naco nyene ndiko ndacinyora, ndiko ndavuga jewe observation wanje ivyo nabonye nuko ndamwiyumvirako. Bona shaka kuza ukeneye information formelle ukawemera Ntibantunganje bitaneza kuco kugufasha gusumvya ivyo je ndavuze. Voilà. Alors, afashe ubutegetsi donc haza ntega na marangara. Personnellement nagize kuvuga muri video ko ukuntu nubwo numvise ko hoba harapfuye abantu batari bake hirya no hino, ko novuga ko ukuntu la manière dont il a géré, ukuntu yavyifashemo ugereranije peut-être na kandi uvuga iri presque similaire yo muri 72 sur Micombero, je nuvuga ko yavyifashemo, nuvuga ko bitaspreadinze igihugu cyose du moins. Ntabwo vyaciye bigenda ngo bikuze ko. Kwanza ndiko ndasoma Ntibantunganya, il parekora abantu bamwandikiye, abanyeshuri kuri kaminuza, abari muri kaminuza n'umujyare hose Ndikumana kumbere n'abandi, harimo n'abandi bantu babakozi bamandikikete bati uraba ukuntu ibi bintu bitotera bica bifata igihugu cyose ngo candukirwe, dusubire mu kaga nkuko twagiye tubibona. Abo bantu nabo nyene bo ngo barafashwe baratortigwa abandi barahunga, mugabo sinzi ko hari uwishwe, ico naco nyene abakizi neza mu kimbwira. Ku buryo je nakuvuga ko peut-être la manière dont il a géré la crise, the way he managed the crisis, ko yoba
yaragerageje. Bien sûr ngo harapfuye abantu benshi baba innocent sans doute, ariko nuzeye teoria ntibantunganya, il paraît que komanda umenga yitwa Nengeri yari komanda we yangoze ko yagerageje kugira abantu ntihagire umuntu akomereka atari muri ivyo, mugabo ngo haduga komando abajya abakomando b'Igitega umenga batango deuxième bataillon komando bajya hafi ya prison y'Igitega, abazi mu Gitega murahazi bagiye imyimenyerezo hanze bashobora no kuhaca bariko baragira ivy'ikomando. Donc bari barongoye n'urya mugabo Marigarege benshi kandi mushobora gukora muramenyera umuntu ari popira surtout nk'abantu biga ku mashuri y'Igitega. Donc Marigarege ngo yoba yatwaye abakomando hariya ngo nibo baba barakoze ivyaha vyinshi. Encore une fois c'est très important kubera ko ndavuga ukuntu Buyoya iragire cette crise. Birashoboka kandi uri president umukomando akagenda akora ibintu, umukomando akagenda akora ibintu wewe peut-être utamutumye. D'ailleurs il paraît ko yakiziye yo muri Ntega Marangara yabaye Buyoya ngo yari muri Congo Brazzaville. Encore une fois menga nafise mu vya ntibantunganya mushobora kumpinyuza. Bon, inyuma yaho naza ko Buyoya sinzi ko yari abisanzwe bafite muri gahunda canke kira après quelque chose cyangwa ko bamushize ko pressure abandi bantu. Yatanguye ikintu bise nyamba ngo dialogue et consultation, ashiraho komisiyo y'umwe bw'abarundi d'unité nationale, umenga ari abantu 25 abahutu 12 abatutsi 12 kugira ngo atangore kwiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi. Arakomeza jewe no ico nibuka harabayemo reforme muri primaire kwanza gifata ubutegetsi kubera iki imbere ya Buyoya muri konkuru wazubona bazanye izina gusa ry'umuntu umwe canke babiri batoye konkuru. Je shuri niga kwa ishuri mediocre, hatora umunyeshuri umwe para, kenshi na kenshi umunyeshuri ujyawa uwa gatatu canke uwa kane canke uwa gatanu, uwa mbere n'uwa kabiri ntibigira batora konkuru. Hari ama conspiracy avuga ngo inome ina ivyo birashoboka nkuko bitanashoboka, isi byo nshaka kuvuga ko gusa ico nuvona nuko nta transparency yari ihari. Mwe murakoze examen babazanye izina gusa ry'uwapashije konkuru, nabwo amanota yaronse ntiberetse abandi amanota baronse, aho ntivya transparent. Kenshi na kenshi bitari transparent, nico gituma na conspiracy zijamo ko nk'ubu wewe unyegeje ikintu mu mugongo ushobora kwibaza ko ari buye, ari grenade, ari umukate, ari mugabo mpaye mu maboko nkaraba navuga okay ndabonye icyo ufise ico. Encore une fois singomba kubisubiramo, ico navuga nuko habaye reforme ku buryo amaresultat yaza mukabona muti muri biology waronsaya, muri histoire waronsaya, umwaka wa mbere bazana amanota gusa biology twandabeshe, yari mathématique, français, études du milieu n'ikirundi. Deja études du milieu n'ikirundi vyagiyemo kuri Buya, ubwa mbere yari umenga math na français gusa, mushobora kumpinyuza ndiko ndasaza singivyibuka neza. Ariko mu nyuma baza n'amanota yose n'umwarimu akaraba ati uyu munyeshuri iki kintu kugira 5 ikarikiro ya munani yagize 6. Très transparency niza cyane muri governance, iratuma ikura ama suspicion. Umwarimu abanya abanyeshuri avuga ati bo mwana nje vyakunaniye hawe ihenze, iyo we understand nta muntu yakurenganije. Okay, ico je no kivuga iyo transparency muri Congo national au moins nuva ko yagize reforme muri gouvernement, arashiramo abahutu batari bake, kwanza atora premier ministre w'umuhutu, premier ministre umva ko we yakurikira le président ko ico gihe nta ba vice président bari bahari, en la personne de Adrien Sibomana umuhutu jewe nakunda cyane yitonda cyane, yavuga make kandi ari calculer kudos Adrien Sibomana. Harimo ba Gabriel Toyi nabo ntavyo ndabazi ko, harimo ba sinzi cyane midenda no, harimo bajya ba François Ngeze tutakunda kubera yavuga cyane Ngeze, harimo bajya ba Nicolas Mayogini yari ministre mugwaneza ko mukuru mugambo iprona yafise ikibanza cy'aba ministre en principe, yari umuntu akomeye cyane à l'époque, surtout ukiri umugambo umwe. Donc which is igihe Buyandiko ndamuvuga hari umugambo umwe nshize kuri front kumbure sinja kumuvuga ko vyinshi cyane. Donc nuva ko yakoze ayo ma reforme muri gouvernement yiwe. Bon, sinzi l'administration sindayize exactement ukuntu yari imeze ko hoba hari amareforme yatanga gukora. En fait abaministre ko yari centrale warabamenya abaministre mugabo sinobesha ngo nayo kushobora kumenya umenga sina kumenya aba gouverneur bo hirya no hino nabo bamenya aba gouverneur baho uba peut-être naho wiga ayo ma province abiri rimwe rimwe gasanga ari province imwe, abandi kumbura bari famous bashobora kumva ku radio mugabo byo sinabimenya ko yoba yahinduye administration, nabyo nibuka neza. Hanyuma cashiraho kiyabinde charte de l'unité nationale, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Encore une fois nafise imyaka 16 peut-être 17, nta nayo nagiye gutora kusa nk'uyu imyaka yo gutora, twabona tuyaririmba, harimo abantu bamwe daremiriye di pariputu ayahutu recalcitrant batayashima. I don't know, sinigeze ndayasoma n'ubusinzi birimwo. Bon, I don't know, mugabo kameme umva ko yakora effort
pour réconcilier son peuple. En fait ahubwo nce nibuka ikintu yavuze igihe c'intega n'imarangara, yavuze discours jewe nibaza ko twagumiye twibuka cane. Bo ni discours nakunda cyane, grand frère nawe ahubwo niwe yankundishije, yakunde kuyirepeta, sinzi ko yakunda ukuntu ntuzeye yavuga ifaransa, yavuga ngo ni la provocation ni le machiavélisme qui démobilise ni le scepticisme de certains, rien ne viendra à bout de ma détermination à tourner la page pour réconcilier définitivement mon peuple. Sinzi ko ariko yavuga. Personnellement numva ko iyo yari discours de réconciliation, discours y'amahoro. Ntabwo ego nivyo yarakunda gukoresha na nyene le terme l'ennemi de la nation, les ennemis de la nation, ni ivyo bintu yakunda kugira nka Burundi n'ibiki mugabo numva ko yari umuntu jewe personnel umenga ariko arondera gukora réconciliation. Dumwe Buyoya wa mbere, Buyoya wa kabiri très controversial hari mu ntambara, sinaho narindi on peut y revenir. Alors ico gihe atanguye donc iyo réconciliation, turakoze ubumwe bw'abarundi, hatanguye multipartisme, aremera imigambo myinshi kwitangura centre de résistance, haratangura kumbisha ko yarahabaye encore une fois mushobora kunkosora, haraba imigambwe harimwo itari mike mugabo wari ukomeye gusumvya iyindi yari mugambwe Sawanya Frodebu. Umengo haranahungutse n'uwundi muntu Hitimana Mathias nawe natanguza umugambwe ntakibuka izina ryawo, mumbabarire, harimo n'indi migambwe kumbure ibiri y'abahutu Kabushemeye n'uwundi ntakibuka. Okay, ibi sinja kusakisha cyane keshe nta ça n'a pas d'importance kuri discours yanje ko ico gihe Frodebu nawe nakora umugambwe wari usumba iyindi iyo mito myinshi kwanza yo y'abahutu yicirira kuri Frodebu. Nonetheless mu yandi mareforme Buyoya nibaza yatanguye gukora hari muri Iskamu. By the way, ndibaza ko muri Iskamu naho hatanguye kwinjizwamo abantu batari baki, abahutu batari baki. Encore une fois, bon je mvuga ibintu ko biri nta ivyo byo kunyiga byo kudigadiga navyo nkora. Okay, donc harimo abo banguru nyene bamwe nigira gukora ko ntuzeye n'abandi benshi ubu bari mu gisirikare canke batashoboye kurukira gihe intambara yazatangura, bamwe bagiye gufasha mu kimake. Alors multipartisme iraje, Ndadaye urabaye umugambwe Frodebu, utugiye mu ma propagande mu kwitoza ya campagne électorale. Encore mu menyuze je campagne électorale novuga ko yabaye très pacifique yo kuri Buyoya. Amatora Buyoya kira gere, nibaza bon umuntu yitwa Ngeze yari dodomba cyane y'amakwiradiyo aba ba Frodebu, ariko bon mayugi nawe nyene yavuga cyane gose nk'umupropagandiste w'umugambwe, that's fine. Bon Buyoya très rarement discours rimwe rimwe wasanga iri sophistiqué ngo mushaka ko muvyara mugaheka muratora Frodebu muratora iprona. Encore une fois abapolitologue bashaka kuyidesifa, sinzi exactement icyo yashaka kuvuga. Action novuga yari pacifique. Ndadaye yaragenda hose akitoza, no muri fief ya Buyoya mu Rutovu yaragiye, nta muntu yamutangiriye, nta muntu yamukubise umugere, abanywanyi barigira icakera. Hari moderateur Polidoro niwe yagenda kwitambira mangu imbere mu modoka, ntitwagenda ko twari muri internet tuboheweyo, wa twatuboshuga turi kuja hanze, ngo agenda babwira ngo none se ngo mugiye gutora ngo azobaha ibirato, nabo bamubwira ngo shwe namwe nta birato mwahora muduha. But in any case c'était pacifique, yari campagne y'amahoro, abantu baratora mu mutekano. Encore mu nyishuze mu mbeshuze niba hari umuntu yoye yarakomeretse, yari yishwe canke yarapfunzwe aux alentours mu gihe c'imyigaragambyo ca campagne électorale canke mu gihe c'amatora nk'uko turiko turana muri iyi misi. C'était pacifique nje niko novuga. Bo haraba un peu d'accalmie, amatora résultat arasohoka. Encore une fois nibaza ko wenyene yatoye un homme intègre, Terasi Sinunguruza, l'homme le plus intègre de la République du Burundi, Terasi Sinunguruza Kudos. Amatora baradeklara ko yatsinze. Muri ico gihe rero nico kitwa nibaza ibibazo vyinshi. Yarashoboye kwanka ko atutse kuri ayo ma etape yose. Yarashoboye kwanka ati je nta migambo myinshi ntirashoboka, ndiko nanywanisha abarundi uza imigambo ushobora kuduteranya. Yarashoboye kubikora. Buyoya yarashoboye kuvuga ati bo n'amatora reka tube turatenye tubaze turare ko Abarundi bamaze kunywanya neza, ubu nta matora ashoboka. Buyoya yashoboye gukoresha amatora akayavuruga, akasepa, agapfunga Ndadaye, akakora n'importe quoi nk'uko ubona aba bahizi babikora. Buyoya yashoboye kuvuga ati amatora twabonye batsinze mugabo
reka tureke kuyadeklara badukoze iki nta resistance nimwe bari gukora nta n'urusoro rumwe bari bafise Ndadaye yarafise gusa espoir hope sinzi ko noita ivanze na naivete ntabwo militairement nta préparation nimwe yarafise mbona abaparipeutu neza kuba barakoranye daro passe nibaza ko yabiyongoyeko donc il était seul novuga n'izindi njyamunyu mugabo zitari arme zifise muscle mugabo ntizari ku urusoro rwari gucamo ariko aravuga ati ok reka amatora tureke ça passe tout passe encore une fois yavuze discours hamwe n'abofficier avuga ngo prenez vos responsabilités encore une fois apotigorge mu mbwiye cyo asiguye mugaco ico twe twabona nk'abantu basanzwe twanumenga ibintu bikugenda smoothly wanashaka Ndadaye bamaze kumutora mugabo atarahabwa gutwara ijya transition ijya etape ica hagati y'amatora no kurahira harabaye no cyo kwita atendo coup d'etat ndase coup d'etat entre guillemets ko coup d'etat n'umuntu ari ku butegetsi no coup d'etat umuntu atari ku butegetsi mugabo yose barayadejua encore une fois cyo kusoma Gracier ukindikiza ne wundi mu capitaine yari muri sekite Ndadaye yigeze kwandika aranavuga n'ingene vyagenze etirise attaque imwe muri zo yakira dejouer Buyoya yarashoboye kwiyemfitira muri iyo vide je ne sais pas anyhow sinovuga icyabuza Buyoya gukubita coup d'etat anytime yabishaka. Alors comes 93 ijangoma nibaza niki cyatumye ryasika batagumye ubutegetsi kubera bari bamaze gukubita coup d'etat. Encore Buyoya nibaza yaramenye gukubita amacoup d'etat yaragivise abantu bamushikiye mu gisirikare Ndadaye nta gisirikare nta muri mu gisirikare jewe yavuga ati nije ndagifashe numva atabasirikare bari kumuopoza yari kuba anopoze niki cyamubuza yuko yakwita coup d'etat akayitwara yose akayishitsa ubu niki cyamuhagaritse niba yari wereyerma kuko 3 ans plus tard 4 je ne sais pas yaragarutse aragifata n'a pas hésité kubera ki yari kwezita kiya gihe sinzi monsigura abantu muzi ibintu vya diplomasi nibiki je numva ko Buyoya iyo yabari bakusijya coup d'etat yari kugifata ari kwideclarate je ndagifashe end of story hanyuma amasangisho akayajera yamushikiye kujya n'ubundi bamaje amasangisho inyuma ya coup d'etat nibutse uwo muhizi Paul Kagame nevuze ngo twebwiye dukubise ntitugema je numva Buyoya yakubise coup d'etat atari kuhusha iyo yavuze ngo itwe iyo tugemye iyo duteye ntiduhusha quelque chose du genre je numva rero Ndadaye nawe plutôt Buyoya sinovuga gituma yari kuyihusha nta kintu na kimwe cyari gutuma adafata ubutegetsi ati cyenda busubiye ko impamvu yakuvuga sindayizi kuko yaronse opportunity nyinshi zuko atakirekura mugabo antuka coup d'etat keshi nta impamvu abantu bavuga yayi kuvuga n'ibindi c'est pas donc nico cyangwa nibaza nigiki cyari gutuma Buyoya adacaguma kuri pouvoir nimba ari we yateye coup d'etat muri 93 mumbwire. Granted yusomye urumva ko harimo abantu bari muri entourage yiwe bari muri yo coup d'etat notamment ujya muntu bita Alfred Nkurunziza etc. Mais encore une fois je me pose cette question kubera ki Buyoya iyo coup d'etat il n'a pas assumé puisque il n'y avait pas d'opposition. Hanyuma Buyoya ati singejejaho aragaruka muri 96 peut-être igihe cyane 97 je ne sais pas igihe ntibantunganya ari we yari kagitwara ayigeje ko ntibantunganya to be honest abantu hari Burundi karakajagari ntantunganya tagishobora gukontrola hari amagroupe armé CNDD FDD na Hutu washaka n'umwe nyamba bitande Florina wa Karumba je ne sais pas batamuyoboka batayoboka ntibantunganya kome kwanza yari president de la République yagomba kuyoboka n'igisirikare mugabo n'igisirikare nticyamwumvira wanashaka bavuga ngo n'igisirikare cyabikomagu wanashaka nawe nyene donc nta mateko yatanga mu gisirikare kandi byaboneka ko ikibazo cy'Uburundi cyabaye militarize baragira ibintu by'imishikirano kajaga kigobe vyaheze vyarangiye turi ahantu mu kangaratete what do we do hari amagroupe yatanguye kuyorganiza mu gisagara y'abahutu n'abatutsi bateraterana interieur naho abamakizare baza baratera hirya no hino donc arakano kakajagari utagira uko kangana. Alors iyo Buyoya adakubita coup d'etat muri 96 sivuze ngo yagize ndakwikubita vyari kugenda gute in the end after all kuko ikindi
ntibantunganya ntibanamwemera ko akoresha amanegociation. Abasirikare b'i Burundi bavuga ati wewe uri mwene wabo n'abariya ahantu ushobora kuba umuhuza. Abasirikare abamakizara bati wewe nta menyo ufise ntacyo dukeneye kuvuga, ntitwe dukeneye kuvuga n'abasirikare. Mugabo ivyo byose vyakirwa umuntu abakorodona, kandi comme président de la République vyaboneka yuko ntibantunganya it was a lame duck president. Nta kintu yarashoboye, yari umuntu araho kabisa lame duck president, nta kintu yarashoboye pe. I don't know. Il y a des situations où il est difficile à gérer. Je crois que la démocratie est un processus qui se construit au jour le jour. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui connaît des hauts et des bas. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait au Burundi accepter un recul. Bo Ruyagatse ankora yakoze indi jambo avuga ngo ntabwo ari kudeta, ngo c'est un acte de sauvetage d'un peuple en détresse. Ndagibuka le peuple est en détresse, quoi le sauvetage je ne sais pas. Gusa nibaza ko ubu yashitse hoba harapfuye abantu batari bake, ibintu vy'amavengeance c'est pas canke justice novuga itari tereze équilibré. Peut-être yarateranye guca atangura ama negotiation n'abagwanyi, kuko ndubundi bakakona avuga ati ntushobora kugwana n'abantu bazina gatere na gatoyi, which is probably if umuntu wese yibaza ndazi na fe sendefte tugiye muri makongo ngo tugwana turafata na province ntibokwemerera. Ariko nukuntu yaba ama negotiation I don't know why yanayemeye batarafata naho gatere, yarashoye kuvuga ati bo mwe ni mwafata Bururi mugafata na Kayana sepa bari ku mupaka wa Tanzania, no mwafata Makamba Rutana Cankuzo mugashira ko nagace ka Bururi kajya kataba mu batwebwe, basi tuzo negotiation. Mugabo pour l'instant mukiri muri Tanzania muza gutera igatwe muca mwirukanga hakujya muragarazi. I don't care, I'm not negotiating. Yasha kubikorako nkuko la majorité ya pesa muri Afrika nasha ku negotiate imbere yuko hanabo bahubwo bashika bakashika no muri capitale hasigaye ingoro ya president gusa kanka ku negotiate. Ivyo murabizi za Angola zo zafashe umwanya munini kugira ba negotiate, za Sudan, South Sudan hariho équilibre de force, mugabo ku negotiate bikabananira. Kumva rero yereme ko negotiate n'abantu badafise forcing anuko na cyane après la chute de Mobutu vyaboneka yuko n'amabazi bari muri Zaire bayayibirukanyemwo. Sinzi exactement why Buyoya ya prefer ku negotia, why Buyoya yatanze igihugu muri 93 akagitanga muri 96. Wanashaka abatutsi bamwakize ngo Buyoya n'umuhutu niwe ariko yatanze igihugu yaragitanga muri 93, turagifata turakigobotora asura gitanga aragaruka asura gitanga. I don't know ivyo bari n'abatutsi n'abatutsi byo gufana mwebwe. Mugabo je ndo musasangutse ngo banibaza ibibazo why kubera iki yemera amatora, kubera iki yatanze igihugu evidama jambo cyabo, kubera iki yagarutse muri 96 akaca asubira akagitanga kandi akagiha abantu novuga ko atanga ubara bafise zo kumugwanya. That's my question. Sawa, bye bye.